Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, akaba anarongoye ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, aganutse avuye mu rugendo rw'akazi rwamushikanye mu gihugu ca Congo, aho yaritabiriye ubutumire bwa mugenzi we, umukuru w'igihugu Denis Sassou-Nguesso, bari bafise rubanza rwo guhimbaza imyaka 66 bamaze ico gihugu ca Congo cikukiye. Kabaye rero akaryo keza kuri abo bakuru b'ibihugu babiri kuganira no kurabira hamwe ingene guteza imbere imigenderanire eka mbere n'ubumwe hagati y'ibihugu n'abenegihugu b'ibihugu bibiri, igihugu ca Congo n'igihugu c'u Burundi.